uwo ndiwe si ngombwa kumenya. Mama! Mama! uwo mama wari kurahamagara nawe nirampamagaye ngo duhurire hano nze kugufata ku ngufu. Rero nico gihe nkora akazi kanje. Bana ni kangahe ndakubwira kureka kwiyumvira cyane. Aho burya nubona kuri kwitera ibibazo. Kwiyumvira cyane bikonona mu mutwe. Aho uri kurusha imitsi yo mu mutwe. Ahubwo nawe ni kubera iki ntakwiyumvira. Ndiyumvira ubuzima bwanje, kazoza kanje. N'ubu sindiyumvisha neza ko birya bintu ari mama yabikoze. Akiyumvira kumpemukira kurya kuntu kose. Ana kugeza isaha yani hari ibintu byo bitanje mu mutwe. Sinumva ko umuvyeyi yakuvyaye azi gisaki wawe amezi 9 yofata karungi ku muntu ngo genda mufate ku nguvu umwana wanje. Niyo mpamvu buri munsi uko bivuga uko bene buri uko bivuze kose mba numva je bitanyinjira mu mutwe. Akakanya wamwibagiye. Wowe urinde wo guhakana ibintu nabwiwe n'uwamfashe ku nguvu ko ari mama wanje yamutumye. Ariko uraje urapanga ibintu nkaho mengo ntumuzi. Wamwibagiye. Sawa. Nta kibazo. Reka tubyihotse. Gusa ubwo wazambwiye yuko hari ikintu ugomba kumbwira. Ni giki? Nje kukubwira
ko ndaba kubera ko numva ntashaka kuba ndi kumwe na mama ariko duhura nko muri koridoro canke tugahuza amaso rero niyo mpamvu naje ngaha nje kugusaba indaro mba uzorara mu cumba nkarara muri saro nta na kimwe bizoba bintwaye ego imana yarahezagiye ndimuka njya mu nzu nini ndikumva ariyo mpamvu wumvishe yuko kuzi wanje biroroshe ego ntacyo bitwaye kandi nta nubwo ndabyanze ndazi ni nayo mpamvu wiyumviriye ngo uzoza uraza ngo urara muri salo ndara mu cumba ego ntacyo nazi ariko iyumvire rimwe nawe mu kibano bo kwiyumvira gute mugenje nawe yuko twasezeranye yuko tuzobana mu gihe byaciye mu mategeko ntacyo bidutwaye twebwe ariko ni kwitukisha hanze ni no gutukisha umuvyeyi kandi byiza je mbona umenga wo kubandanya uguma muhira sivyo basi ukamuba hafi yani ukaguma umucungira hafi kuko ibyo bintu uhonyene we wiyumvira je ndisirika atari byo nayo cyo kuvuga ngo kubana kweri isi no kuresha je numva umenga nicyo ukunda. Okay. Nimba bitokunda abizi n'iki gisagara ni wenzi na Karori ubu tuvugana nakubwiye ko nashaka kuguma mba muhira yanje gusaba indaro kwa Karori yanje gusaba indaro kwa Karori betabayeyo ngira amahoro kwa Karori mva wendi ko ndakugora none ngiriye Karori urazi neza na neza ko mufitanye kahise kabi uca ufata ijya kahise uyibagize ngo ugiye kumwaka indaro kwa Karori kwanza Karori nawe aje gute urumva ko atawundi ufise n'iki gisagara ni wewe na Karori kandi ikindi naco Karori afise umugore wiwe ivyo kuriyumvira je n'ibindi mu mutwe rero ntahandi ushobora kuja nimba udashaka kumindaro ndagiye kwa Karori bafise inzu yagutse ho nzoja no mu cumba nisanzure canke ndikumva wakabije sana mara Karori ukuntu uguma mugarukana umenga hari yindi mipango ari zindi gahunda ufise jewe ntazi bishaka no kugaragara yuko nabije byo kuvuga ngo mama ngo bagufashe ku nguvu gasanga ni mipango bipange na Karori kuko waruzi neza na neza kuje kumbwira ko ushikira nga bitokunda kubera kisezerano ryanje nawe waruzi neza yuko uje kumbwira ibya Karori ko ntuvyemera kumbe rero niko mwabipanze kugira bigende bifise inzira sivyo kwipanga tw'amande mwese no bimenye ucangwe kungira ngo mara ngo mvuye muhira ubana na mama wewe nyene ngo mama uramuhunze ngo ushaka kuja kwa Karori ibyo ntabyo ndagushigikiyemwo nta nibyo nemeye nta kwa Karori uzoja ndiza rero je vyakubwiye n'ibijanye kandi nayo ndabizi ko udashaka no kuntaho umvana uje nzobwira yari ariko nahindutse basugiye nyezera nakoresheje mu nzu yawe wumva amahoro ariko wana naho nobingejya sinobingejya ku mwana navyaye uko naba kose naho noba mubi sinoba umwana mubi kuri wewe nyuma yo kurungika abantu bakamfata ku ngufu ntiwanyutswe ana ko mfise amahoro ndi mu nzu yawe shaka kubeshe rero je nta mahoro mfise shaka ngende nje kuruhuka ahantu nza kuronka amahoro nipfuza ko ndi ngaho guma niyumvira yuko uhava usubira kunkorera ikindi kintu kibi kandi kirenze
rero uburyarya bwawe ndabuzi, ndakubise ngende ube utekanye utuze n'ububi bwawe ugume mu nzu yawe. Ana ndabizi kutakwanyizera ndanabibona kandi ndabona nakintu mfise ico ndengera muri uno mwanya, ariko Imana yonyene mu ijuru yondengera muri uno mwanya ikakumvisha ko je atakintu na kimwe nakoze kuri ivyo bintu kuranyagiriza. Narahindutse sinkiri wa Marita wa kera, naraneshejwe, narabonye ko ivyo nakoze nawe we nakubabaje. Nahisemo kuba Marita mushasha, mpitamo kumva akamaro k'umuvyeyi, kubera umuvyeyi mwiza wumva ushaka ko ndakubera. Ivyo ndi kuriyumvira sinumva yuko urabikura. Igihe nari mu mimba narize kandi nize ibintu vyinshi. Narize kuba umuvyeyi icarico, niga kugira umwana icarico, no kubera umuvyeyi mwiza umwana icarico. Nize kumva ubuzima icarico, magaciro umuntu, numva inshuti, numva ababanyi, numva abagenzi, numva agaciro ukira ikintu cose gifise. Nanezerewe cane mbonye mbohowe, navuga ati basi nsubiye kuja kuraba Ana, kuba hafi y'Ana, bimwe vyananira gukora cagihe, basi muri no mwanya ko Imana isiyo kunyangera iyindi minsi nje kubikora basabone ko n'umuvyeyi mwiza sinzofire nabo umwana. Ariko kanya gatonya uratoye ishakoshi nguragiye uransize. Sinumva ko ivyo bintu nawe wavyumviriye ko neza nk'umwana asize mama wiwe, kandi abantu baravuga kandi bazokoma bateranya, ari abakinzi nabi n'ivyo birashoboka, bakaba bibaza ko mwiri wa wundi mubi, bibaza ko nje nawe nagukorera ibintu bakavuga, ariko niwucukira ko ukatwagwa n'amajambo, basi wogiye buhoro buhoro ukagenda ukaraba neza ko ivyo akora avuga kuri mama wawe ari ivyo. Basi bawiyumvira yuko uriko urabikorera umwana wavyaye. Ego ubwa mbere ukiva mu gasho nabona uri wa muvyeyi nipfuza, nabona warahindutse, ariko ibintu wankoreye vyanyigishije vyinshi, vyatumye ntopfa nizeye umwana w'umuntu. Rero kubw'ivyo nta mahoro nigire, kandi nta kintu na kimwe gihari compagarika. Karibu rero. Murakoze cyane. Kubera ikintu nawe watevye kuza kundamutsa. Byarangoye naguma ndabipanga kuza, akazi kaje kamfatiye. Umva n'ikibazo, ariko mumeze neza. Tumeze neza ndashima. Yego mugabo. Nawe n'amahoro menshi yagiye ku kazi. Mbere ndakubaze. Babantu bagukubita, wapfa umenye ico baguhora. Iyi nakimenye. Erega burya nta muntu yabega umuntu amugirira nabi. Enfiti hariho umugore yitwa Marita, twadufitanye amateka mabi. Uwo mugore rero twarigeze kuba dupfa umugabo. Munyuma baza kumufunga, aramara igihe kitari gito mu gasho. Ico gihe rero yamaze mu gasho niyo misi nanje namaze afise amahoro. Munyuma baje kumurekura, amaze kugera hanze, nta bintu cyatangura kunkorera. Ivyo ndabizi neza ntakekeranya ko ari we yatumye bajya abantu kuza kungirira nabi. Uretse gusa nyine ko marayika murinzi wanje yarahari, ari we Eliane agakiza ubuzima bwanje. Uwo mugore rero je sinzi kinamigako. Urumva afise umukobwa yitwa Ana. Umukobwa yitwa Ana, yaba Ana, yaba na nyina we Marita, bose barigeze kugiranira ibihe by'urukundo n'umugabo wanje. Rero Marita maze kumva yuko namaze kwinjira mu buzima bwa Karori, cyasha tangura kunyanka, aranyanka pe aranabinyereka. Ibi byose bishoboka yarabinkoreye. Bona mu nyuma katanyuzwe, akashaka no kunyicisha. Imana irakinga. Ariko urumva ukwiye kuba amasukuru utazi ico bariko baranagupangira. Nimba barakoze bijya bito bashobora kuba bariko baranapanga n'ibindi bikomeye kurusha hayi. Kuko ndumva ibintu birakomeye vrema. Shariane ibintu uvuga nivyo.
kuko nanje ubahonde ndabizi neza Marita ntiyicaye kuko niba yashaka ndugikira bajya abantu baze kunyica canke kungirira nabi akabona ntibibaye ndazi neza katicaye uko ikibi cyari karagitegura ko Marita ndamuzi neza gusa ndagushimira nkubi yatabawe mba narapfuye kera baramaze no kunyibagira nukuri ntago nanzi ko abantu beza nkamwe mu kibaho abantu biyumvira gutabara abandi nta nyungu zindi babishakamo umuntu ntabara tutanaziranye ntushobora kwiyumvisha ukuntu navuze ati kumbe abantu beza nk'abajya kweri baracabaho uwo mutima uzogumana sinari kukureka muri buryo bibazo ndabibona umwana mwiza pe kiyazi rero hama Eliane hari ikintu ashaka gusaba nimba n'abantu akugoye nifuza kusaba ko wombera umugenzi apana umugenzi gusa inshuti umuhanuzi umuvukanyi jewe nibwo bwa mbere mu buzima bwanje nizo y'umuntu wakijije ubuzima bwanje utanze ndifuza ko guma impande yanje wabinyemereye ibyo bintu inkuri usabye ibintu bitoya kandi usabye ibintu ushobora ndabikwemereye cyane. Oh my God, thank you, God bless you. Ariko uyu munsi uje wahindutse habaye iki? Ko nenda kwiteze siko ndakubonye. burya abantu ni babi kandi abantu ni babi cyane njye nari nzi ko ibintu byahetse sibyo ko ngiye gutuza mbayo neza atari ibibazo mfise aho guhera ikibazo kimwe havuka ikindi gishasha kandi kiba gikomeye Sinzi ndatabuye ushatse kuvuga. je narababajwe nabaye ubuzima bubi narakubiswe naratawe mu mazi nakorewe iby'umuntu atokorerwa nari nzi ko ari cyo gihe cy'ibibazo byose guhera ahubwo icyo mbona bitanguye bushasha Sinzi ndatabura neza ushatse kuvuga. Habaye iki? urashobora kumbwira yuko kugeza isa urashobora kwiyumvisha yuko kugeza isaha njewe numvise ngo hana ngo bamufashe ku nguvu ngo mama wiwe mama ngo yamurwikiye abantu bamufata ku nguvu ibaza ibyo bintu kugeza isaha ngo hana ngo bamufashe ku nguvu Ariko ushize mu bwenge ubiheruka waje umbwira ngo Marita bahejeje kumufungura. yego Ubu naho uje ubwira ngo Ana bamufashe ku nguvu. yego Ariko ivyo bintu bishize mu bwenge ntumva ko Marita ari washobora kuba yakoze ivyo bintu. Gute bukira abana yabafata kujya kuntu wambwira nabi akananirwa no kuvuga ngo reka Ana ntume bamukorera ikibi nka kiriya. Aho usize mu bwenge ntumva ko ari Marita. Gute Ana yafatwa ku nguvu uzi n'ivyo mwe mwamukoreye uribuka ko ari mu mwatumye aja mugasha. Mbeho mwaragiye kumuramugara. wapi Ya, wara iyo niyo mpamvu ya mbere. Ibuka mukiri abana. Warambwiye ko yabafata nabi. Gute umuntu mukiri abana yabafata nabi yobuzwa no kubafata nabi mukuze. Akabakora ikibi nk'ico kuko udashaka kuvyimvira. Ntushaka kwimvira ko uri nyuma y'ivyo bintu byose ari Marita. reka nkubwire hajya nubona umuntu yihoreye kenshi akaba araba ibintu biba akihorera akituriza si uko aba ari ikicucu ahubwo jewe mfata umwanya munini wo kwiga ikintu kiba cabaye ha gufata umwanya mutonya wo kwihuta gufata ingingo canke ngo ntangure kuvuga amagambo menshi sivyo iplani barimo jewe ndayibona cyane Marita kuva ba mugasho yaje yahindutse nta mutima mu bafise ndibuka neza ko hari igihe nani Ana yaransanze muhira ansaba yuko ngo niyobana na mama wiwe kubera ko ngamuzi kari umuntu mubi ngo ashaka kuja kuba kwa Karoli kandi wibuke yuko Karoli na Ana hari igihe cigeze kuba babana hafi kandi Karoli akundana turabizi sinari kubwiye rero ko bari gukora ibyo byose ni plani ziwe kugira ambwire yuko bamufashe ku nguvu kugira ndamwemerere yuko aza kuba kwa Karoli ibyo byose ndabizi ariko mba nihoreye rero si ukuvuga yuko ngo mbabajwe ngo n'ukuntu ngo Marita ngo canke ibiki ahubwo mbabajwe no kuba anafata umwanya wiwe agapanga amaplani yo kunkina mu mutwe jewe ngo bamufashe ku nguvu Ariko uravye Ana kukunda mama wiwe. Aho urona ko yebeshira mu ngo niyo yatumye afatwa ku nguvu. Aho we numva ko ivyo bintu ubisize mu bwenge wagutora inyishu ya nyayo.
ariko akanya nimwe turibagiye ko abantu twiyerobeka kwirirwa udashobora kuvuga ati araciyerobetse kubera aheruka kuva mu gasho kwirirwa udashobora kwiyumvira ko ashobora no guhinduka ajyanye no kubihorera mwebwe shiramo ubwenge umuntu akuze ana ingena akunda mama wiwe ntashobora kubwira ati ngo mama niwe wamufashe ku nguvu no anagenda muzi urukundo akunda mama we ivyo ntashobora anakunda nyina wiwe si yamufungishije ibyo byadukoreye namuzi kuva ryari bigeze bumvikana na nyina wiwe nta munsi n'uyu ibyo rero ni ibintu bita kumushirira ku ico kibazo papa nakuvuga yuko ngo nta kintu na kimwe yamubeshira ko ngaramukunda nta rukundo na rumwe ruri hagati yana na nyina wiwe ariko je ndubizeza Karoli na Marita ataho bihuriye ariko ico nzica fenda fuzo rukubonye ko ivyo ndikunda kugira ari ivyo reka tubirindire Ujye kurafunga vyita gute? Hivi yavyita shinyo. Shinyo. Urimo uzagira gute? None vyitwa ngwiki? Si shinyo Nuko no. nyene, nuko nyene. Amuntu mbasona. Akanjo kura buwaje mwana. Garasubiri genda murabo wari ndumva ko masona cyane. Ana, karibu chenga. Ana, habaye iki ko mbona uje n'amasakoshi? Ni iki ko mbona ugumurira? Ana, usiwaze mama. Mama yakugize iki? Natumye abantu baze gufata kuko mama wawe niwe yatumye abantu bakugufata ku ngufu. Niba Turosa Hotel iherereye mu gisagara ca Rumonge umva ndahakurangire
ugiye mu Rumonge uva mu gisagara ca Bujumbura ukagira ku bariyeri y'igipolisi ukinjira mu muji wa Rumonge ugiye imbere gato nko ku metero 500 ucona icapa mu kuboko kw'ibibafu canditseko Nibitirosa Hotel. Uvuye mu majepfo naho mu ntara za Makamba ukagira mu muji wa Rumonge ku isoko wigira imbere gatoya nko ku metero 500 ucubona icapa canditseko Nibitirosa Hotel mu kuboko kw'iburyo. Ucuduga haruguru gatoya ugacubona inyubakwa nziza cane iyagagirana. Ukagira kuri iyo hoteli wakigwa neza n'abantu bavyigiye kwakira ingenzi baragutembereza hoteli bakakureka amashambre meza cane ameze neza ashashe neza amashuka yera eka ayagayaga. Muri ico cumba harimwo frigo, hakabamwo ecranpla, hakabamwo wifi. Sivyo gusa ukeneye koga amazi ashushe uyasangamwo canke ukoga yakanye eka ivyo ushaka. Sivyo gusa muri Nibitirosa Hotel hari igikoni ciza ukeneye gufungura baragutegura imfungurwa nziza cane ziteye igomwe. Sivyo gusa muri Nibitirosa Hotel hariho salle de réception. Sivyo gusa hariho n'ubutambiro. Sivyo gusa hariho n'ubutambiro bimwe bita mu Gifaransa boîte de nuit. Ufise icubaza inimero ngizi hepfo.